twagendeye intara zose hanyuma turibonera ibikorwa byagiye biratunganywa n'abakenyezi kandi cyatunezeje nuko usanga abakenyezi bakoresha uburyo buke ubushirangaje bwacu twiyemeje cyane gukora byinshi kandi byiza mu buryo buke siroga tumaze ku imyaka 5 twayise être efficace avec peu de moyens ibyo twarabyigishije n'abandi bakenyezi turabona yuko bishoboka uwo twakishaka rero nyine cyo ko mutera iteka mu kumushikiriza urupapuro rwo gushima n'umukenyezi yitwa Kayobera Natalia n'umukuru w'umutumba akundwa cyane n'abarongoye bigatuma bitaba ibikorwa by'iterambere niwe yashoboye kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba muri komine bifise forme tekebuye iteye igomwe arumvikana nabo basangiye ubutware bukeye neza Ornera ajejwe ari mu nzego z'umutekano n'umugeme afise kazoza mu bya gisirikare afise hamwe y'abigeme bakina karate umukino tumenyereye ku bagabo n'umumenyesha makuru n'umukameramani wo kuri radio na televiziyo by'igihugu yatanguye uwo mwuga akiri muto ubu arawusanziyemo dushimira nyine cyo mukuru w'igihugu n'umugabo twasanze abagabo natwe turakunda abakenyezi kubateza imbere kandi dufise aho tubikura kwagera icyubahiro uwo mugabo no witwa Mujiji Joseph n'umugabo yatanguje ishyirahamwe ry'abagabo ryo kurwanya amabakorerwa abakenyezi kuva mu 2008 kuba ari umupiyoniye mu gushiraho inyigisho zibereye abagabo ngo babe imbanza guseruka ubundi dushimira muri province Bubanza Irugazi mu gutwara abantu n'ibintu 2012 aho maze gupfakarira afise abana 4 yaciye yumvira ingene yobandanya gutunga umuryango iyo tagisi zikorera Bujumbura Bubanza n'umukenyezi umwe mu bantu amajana 200 bakorera kuri ico gituro cyo Kotebu byamusabye kurinda no kubahuka kuko bitamenyerewe mu Burundi ubundi dushimira no w'Imana Grace ari nawo mu gutwara abantu n'ibintu yatanguriye gutwara bisi ziduga niwe gutwara bisi ziduga mu gihugu hagati mu mwaka wa 2013 ubakora iryo shira hamwe ubundi dushaka ko nyine kibare mutera iteka ni Doro biri hanyuma ari mu guharana gatera kazi na mukenyezi yaritanze mu guharana gatera ka mukenyezi yaragira amanimation ko yakukurutse yabandanije haranira gateka ku mukenyezi ahaherereye ubundi ni Ndayishimiye Bosco w'Ingozi Inyamurenza yarahimirije cyane mu ikomine yose kubaka biciye mu mategeko wa mugambi wamagaranywa abarundi nyene cyubahiro mukuru arongo yishira hamwe y'ugwaruka gitwa AGDEB Association des jeunes pour le développement et le développement du Burundi ubundi dushimira n'ikintu ni mudamu Kinyabuko Maria ari mu baharanya gateka ku mukenyezi kuva kera yaragwanya gateka ku mukenyezi kuva kera gushika n'ubu naho yakukurutse mu kazi kata akabandanya yitanga bimwe biboneka mu kurondera uburyo bwo gukora kugira mukenyezi atera imbere bwabo mu madini yabo mu byumviro byabo kugira bagire urunani uyu dushimira ni Niragira Violeta wo mu Kayanza komine Kayanza umukenyezi kuboneze yagiye imbere abandi bakenyezi batangura kuza barubakira bantaho nikora kubera umutima w'impuwe arahimiriza abandi bakenyezi n'abagabo bagatanga ingufu zabo bakabubakira hari abatanga udufaranga tuza gusahiriza ibiti bakoresha babisaba muri komine ibintu bikagenda neza hariho n'inzu zubatswe no mu zindi komine etari yiwabo uyu dushimira uyu n'umwigeme yagiye kwiga mu mahanga mu mwaka uheze yarashoboye kuronka amanota meza mu kibazo ca leta cyo guheza amashuri yisumbuye yize mu gisata cy'ubuhinga mu vyerekeye ibiharuro physique n'ubuhinga scientifique maths physique technologie mu mwaka w'ishure 2018-2019 mu ishuri ryisumbuye ryitwa Mutima Mweranda n'ibice 71 yawuheze nawe yarose amanota menshi 89 n'ibice 14 kwijana mu gisata cha scientifique biologie chimie et sciences de la terre nawe akaba yarose amanota menshi cyane 89 Angeline wo mu Rumonge
yateje imbere amashirahamwe ya nawe nunze ya mashirahamwe ari hafi mu abakenyezi umuriyoni n'ibihumbi 500 birenga mu Rumonge yarakoze birashimwa abakenyezi yarahimirije abakenyezi bose bo ku mutumba nta numwe atari mwishira hamwe rya nawe nuzi yo kuziganya no kuguranana akigisha abandi bakenyezi ukuntu bo kwiteza imbere n'ingene borerera neza igihugu. Ubundi ni nibigira consolate ari mu by'amagara y'abantu no muforma ku bitaro bikuru wa Karete akorera muri urgence mu bana aritaho cyane abagwaye ko ni bamushingiye nta bavyeyi akiko amasa ntigera ava ku kazi abandi abonye yuko wanyuma adatashe. Shimira Vanessa w'Igitega mu magara y'abantu yarubatse ivuriro ryitwa Centre Medical wakize mu gisagara ca Gitega muri quartier Nyamugari kugira rifasha bene igihugu baho kwivuza kuko hari hasanzwe ivuriro rimwe gusa. Ishira hamwe APFB iterambere ry'umugeme w'umurundi kazi nishiramwe rihuza abigeme mu Burundi rimaze imyaka 200 ryemerewe gukora ku mugaragaro rikora mu gihugu cyose mu migambi yo guteza imbere umwigeme n'umurundi kazi kandi barekanye ko abigeme bashoboye. Uwundi no wizeye Imana Anik w'Ingozi ari arongoye koperative yitwa Iteriteka ry'abacukuru butari Ngozi. Muri iyo koperative akaba ariyo ari umukenyezi umwe ari mu makoperative menshi harimwo iyarimwo ari umukozi acungera abariko barimba kubera ishaka ryo gukunda ibikogwa. Turashaka mutera iteka ishira hamwe afraburire mu ntara zose irishira hamwe n'igitangaza rigizwe n'abakenyezi baje bahungutse ariko kuntu bakoze kugira bahure n'abandi bakenyezi basanze mu gihugu barategwa imigambi y'iterambere cyane cyane mu bijyanye n'urudandazwa rukorerwa rwo kujabuka imipaka. Yarafashije cyane abo bakenyezi mu gushinga koperative yitwa Tushirike iri mu Gatumba. Ubundi ariyo banyuma ni Gacoreke Jeanne yaruguruye ikigo kijeje no kuraza abakorewe amabi bari mu kinama citwa Centre Giriteka arahumuye ariko ibikorwa akora n'ivyiteka.